murakoze cyane nk'uko rero nyakubahwa komiseri mukuru w'ikigo Obere yabivuze. Mudukundire duhere ku batangakori batatu bafise novuga udushimwe tudasanzwe. Abo nabo bari muri ya mice muri ya mice nyakubahwa komiseri mukuru yavuga. Hariho abatangakori babiri batanze ubuzi budasanzwe kubera turi muri leta nkozi. Hakabaho n'uwundi mutangakori umwe yashoboye kuriha amakori menshi gusumba abandi. Kubera rero turi muri leta nkozi, mudukundire duhere ku mutangakori yatanze ubuzi bushasha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri uwo mwaka umwe gusa. Nawo akaba ari umutangakori akorera ku izina ry'ubudandaji bita Fomi. Akaba ari mu mugwi bita Itracom, groupe Itracom. Uvuze Fomi rero yatanze ubuzi bushasha muri umwaka gusa w'amajana 338, ariko ufashe groupe Itracom Fomi amatwi yansumira turaba no mu bitabo yatanze ubuzi burenga 3,000 kuri iyo groupe Itracom Fomi. Dusabe rero nyene cyubahira umukuru w'igihugu amuduhere agashimwe kadasanzwe, ni trophée na certificat y'iteka. Mutangakora agira kabiri ni ishirahamwe Savonor, ariryo ryatanze ubuzi bwinshi bwamaho muri imyaka 5 iheze. Ni ubuzi 1,675. Murazi rero ko amafaranga ava mu buzi, nico gituma twashimye guhera kuraba aha. Rero muri ubu mugwi w'abafise ubushimwe budasanzwe amatrofe, hariho n'ishirahamwe ryatanze amahera menshi cyane mu kigega ca leta biciye mu makori n'amatagisi. Naryo ni ishirahamwe Brarudi, naryo nyene riraronka trofe na certificat kuko ryatanze ibice 25 n'ibice 31 kwijana y'amakori n'amatagisi. Nkuko mubibona rero nyene cyubahiro umukuru w'igihugu agomba ashikirize ubugira kabiri ishirahamwe Savonor, hanyuma muri uwo mugwi ishirahamwe Brarudi kubera yatanze ibice 25 n'ibice 31 kwijana y'amakori n'amatagisi yose yinjira mu kigega muri uwo mwaka uheze. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Uwaje aserukira ishirahamwe Brarudi nawe nyene yashitse hajya kugira ngo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu amudushikiriza agashimwe. Hanyuma muri uwo mugwi nyene muri wa mugwi wa kabiri ugizwe n'abatangakori basumvye abandi igitigiri c'amakori n'amatagisi yinjira mu kigega ca leta, hariho abandi 9 bakurikira Brarudi, aribo Interpetrol, Sosumo, Delta Petroleum Burundi, Vieter Burundi, Regideso, Savonor nayo nyene twayivuze iri muri uwo mugwi, igaruka muri uwo mugwi. Bupepe Burundi, Pipelines Product, Contact Global hamwe na Groupe Radak. Abo rero nabo nyene barashobora kwegera nganye n'icubahiro umukuru w'igihugu abaduhera agashimwe. Duhere kuri Interpetrol, yinjije ibice 13 n'ibice 40 kwijana by'amakori yose n'amatagisi atangwa mu gihugu. Murumva n'ibintu bidasanzwe. Duhikaze kandi Sosumo, yinjije ibice 2 n'ibice 33 kwijana. Delta Petroleum nawe nyene tumuhikaze yegere kugira ducungure umwanya. Ego hamwe na Vieter egere. Regideso nawe nyene adufashe yegere, nawe yatanze Delta yatanze igice 1.84 kwijana by'amakori yose n'amatagisi atangwa mu Burundi. Vieter igice 1.66 kwijana. Karibu muze muregera, ivyuma birababona birabafata. Muri iyi ordre turiko turabivugamo. Regideso nibaza yuko
yegereye Savonor nawe nyene arasubirayo kuko ari muri aba bantu muri wa mugwi w'abatanga kori rumugwi ugira kabiri nawe yatanze mu kigega ca leta gice kimwe n'ibice busa 4% by'amakori yose n'amatagisi. Bupepe Burundi Pipeline Product nawe nyene arimo yaba igice kimwe kwijana ry'amakori yose yatanzwe. Abandi baba baritegura numugugira gatatu gizwe n'abatanga kori bo hagati mu gihugu batanze neza ya tagisi nyongera agaciro TVA nini gusumba abandi kandi ku gihe nabo baronswa umwe ipikipiki hamwe n'urupapuro rw'iteka. Abo nabo mu karere k'uburaruko Region Nord Civica ishira hamwe Civica mwe muritegura ngaha mwe muritegura ishira hamwe Civica mwegere hagati na hagati nukuvuga Region Centre Moteur Accolade mu karere k'uburengero Region Ouest ishira hamwe Sokofomabu mu karere k'uburengero Region Ouest. Mu buseruko ishira hamwe Eco FC ni uwafashije cyane ikigobere mu rugamba rwo kugwanya fraude. Ubu nawe nyine aronswa urupapuro rw'iteka aza kuronswa n'akabahasha k'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo abashe kuzaratanga amakuru. Ubu nawe ni commissaire provincial wa Bujumbura Rural yitwa OPC2 Bigirimana Deo. Uwo yafashe ibidandazwa bitandukanye bidasanzwe byinshi yongera nabishikiriza ikigo Obel. Tumusabe nimba yashitse ngaha ego murakoze ariko atambuka gisirikare ego aja agana mu kibanza c'iteka aho nyine cyubahiro umukuru w'igihugu amushikiriza agashimwe agashimwe kerekana certificat d'honneur ku bikorwa byiza yakoze byo kutuza fraude ego aramushikiriye novuga ni na sentire imeze nk'iya kubera ari umukozi adasanzwe n'agashimwe k'imiliyoni 2 na certificat d'honneur. Hanyuma mudukundire duhereze kwishira hamwe cyangwa umutanga kori adasanzwe yashoboye gushorera hanze ibidandazwa bikorerwa mu Burundi kugira ngo i Burundi nabwo buronke amahera yo hanze bavuga ati ndagaciro karenze. Ubu nawe nishira hamwe gicayi OTB ryashoreye hanze icyo twita valeur d'exportation irenga imiliyaridi 19 muri uwo mwaka.